Ladies and gentlemen, my people from Burundi, Tanzania, Rwanda, Uganda, Kenya, wherever you are, wherever you're from. Of course, my name be Black Dollar Guante Dollar Camp with the MC. Original for step 8057. Ni nurindu nyumva cha ukampana kuri zino screen umenye ngo nkuzaniye bishasha utigeze wumva, bishasha utigeze ubona handi hantu na hamwe. Nangwa ndakubwira ngo kanda subscribe n'imbere yawe bigitukura kuri channel MCB Black Official. Hama tubandanye ndakwihere exclusive ukuri amakuru utazi, amakuru atana hamwe wigeze uyumva. I think yuko uri kurabona kuri screen zawe indirimbo yitwa Kizima Imana inkunda by DJ Fernando yakozwe na Joel Houghton na video kandi this guy ari mu bantu bavuzwe ko atigera akora clip, but right now narabwiye ngo this industry guys mureke kuba muza muhihubagurikamwo bano batipe bazi ivyo barimo guys. See the clip, see the new music. Ngo bashwanye na kadikei, ngo bashwanye nande. Guys, let's be serious, let's take this has to the next level guys. Ngo guess what sasa ngo imeze gute? DJ Fernando niwe muntu social media zose, Twitter, Instagram, Facebook, wherever, ahantu hose niwe muntu ariko aravugwa right now kuri saga be n'umuntu yitwa Kadikei bakoranye indirimbo Mologo n'indirimbo Berisima bavuga ko ari we yanditse. This guy akavuga ngo nta kuntu bari kwandika indirimbo y'umugore wiwe, birasakuza ariko ndababwira ngo bano bahungu bari so serious, bazi icyabazanye muri ino game guys. Niba ufise umutima woroshe muri ino industry guys, bivemwo byihebere cika hakiri kare. This guy nta kimwe yigeze yishura, nta interview nimwe yigeze abona, nta interview nimwe yigeze ajamwo. Right now yadibereye mu kazi guys. Ino ndirimbo this time around guys, DJ Fernando muramukizwa niki uyu munsi? Umva ikintu ca mbere babwira uno munsi 18:00 masaha yo mu Burundi duhuje kuri YouTube ya Mr. I, manze mwumva indirimbo hama mugaruke gusakuza ibintu ngo bagize ibi discuss ibintu arimo guys. Ino industry ntiyayijemwo uko nyene ibintu ngo ni from he no guys. Narababwiye muzi gute ko aka gatwiko atagize ngo asohoye ino ndirimbo? Umuntu bakora indirimbo zikazi 3, mbega muvuga yuko yamwubahutse? Of course nivyo. Mbega Fernando yoshaka kuvyaza umusaruro ijwi ryiwe kuzuka aririmba mu ndirimbo Mologo ikaba hit kugego maybe ni Kadike yayanditse, mwoshobora kuronka amayamu muriha kwijwi ryiwe kwandika no kuririmba bihuriye he? Guys, lyrics zirakenewe, amajambo meza arakenewe, but kuhibongoza ushiramwo vocal muri beat bishobora bose guys. Mwe mwubaha abantu, mwe mwumva ivyo abantu bababwira guys. Narababwiye ngo bino bintu mureke kwa mubiza muhubagurika. This guy agomba bereke yuko ari so serious. Abantu mwese mwabivuze agomba aze muri media tour aje gupromotinga umuziki wiwe, aje gupromotinga new benga yiwe. Joel ni mumuzi piano manza yumve guys. Narababwiye mureke ibi bintu. DJ Fernando ntabwo ari umwana yari gufata abone ko ibintu bikenewe ko abivuga ko ari kubivuga. Yarazi ivyo arimwo guys, yarazi ibintu arimwo, arazi no industry ikintu ikeneye niki. Umwanya mwiza wo gusohora indirimbo n'uwo muzana isaga zidahemba na 2000. This guy yakoze mwo benga. Iyi ndayivugiye ngaha muze mu mpinyuze nitaba hit, muzoze mu mpinyutse abakanze subscribe ngaha muzoze mukoreko kabiri mukureko. Narababwiye guys, this industry is so serious guys. Mr. Aye, Mr. Berisima, DJ Fernando, keep love brother. Kora umuziki mwiza, bereka umuziki mwiza, hama ivyo guharira navyo muzaba murabizamwo mu nyuma. Twe dukeneye good music, hit music, ivyo vyose nivyo bisaba kugira ngo industry ikomere. Ntabwo izosaga zanyu harazoshikana umuziki ndundi. Ndakubwira ngo kanda subscribe nimba utarayikanda, n'imbere yawe bigitukura making sure ko wakanda subscribe cyangwa urorere mugabo jewe sinzoreka kubaha ama content. Let's go.